nitwa Manirakiza Pierre Patrick mu buzima bwa misi yose ndi umumenyesha makuru nyene ndiko nkorana na radio y'igihugu ndubatse haheze nk'ikiringo kiri mu guhera ukwezi nubatse ego hanyuma uwo twubakanye nawe n'uyu twicaranye Nitwa Warugira Pascaline, kazi ka misi yose umujournaliste kuri Radio Mishamahoro FM Kirundo. Aba nubatse bakanye n'uyu mubona turi kumwe ngaha twatumaze hafi ukwezi twubakanye. Ubwa mbere ndamubona nyene twari twashitse aho turindirira gutangura ibikorwa hanyuma ndabona umukobwa afise azanye agasakoshi kiwe kabucya hanyuma afise na appareil photo y'akazi turagenda kuri tere je ndi umuntu mu bisanzwe ubwa mbere bwo ndi umukristo hanyuma si kuvuga ko ntari mfise abakobwa twagendana bariho hanyuma mugabo naragerageza kwirinda kuvuga gose kubera iki kubera ubwa mbere mu mwaka wa 2019 hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere naricaye ahantu ndandika ndavuga nti nkeneye ibi nibi nkuko mu bisanzwe kuri Eglise bari basanzwe batubwira bati utegerezwa kwandika umwaka utanguye wandike ivyo ukeneye uvyandike specifiquement mu buryo budondoye uko bishaka uko bimeze rero nategerezwa kwandika nkeneye inzu imeze gutya nkeneye salon imeze gutya nkeneye ni washaka n'imodoka narayishizemo byose hanyuma ndashika no ku mugore ndavuga nti nkeneye umugore azoba afise aya makarite umugore afise vision umugore yiyumvira gutya umugore yiyumvira nkanje akunda Imana ubwa mbere bwo ntivyanyoroheye kubironka ivyo bintu cyane umugore akunda Imana kubera muri Eglise bariho barakunda Imana n'ivyo mugabo hariho ikintu kimwe cyonyene cari kigoye kuronka bari umuntu dusangiye kwiyumvira dusangiye inovuga afise vision umukobwa afise vision asi kuvuga yuko abandi batari bafise vision ariko uwo nashaka umwe nari naranditse mwayakaye ndafise ahantu nazibitse nawe nyene ntarazibona ariko turi ikico gihe turi kuri tere niho ndamwihweza turagenda kuri terrain sinavuze kubera je ndi umuntu bisanzwe atekereje naho atabivuze je ndi umuntu atekereje mu bisanzwe mugabo ntanguye kuvuga ndavuga hanyuma ku mugoroba turagenda aho turafungura kubera yuko mu Kirundo kwanza si mbi Bujumbura mu Kirundo nategerezwa kurara mu hoteli turafungura ariko bari washaka je sinywa inzoga mugabo abo bari kumwe bane bariko barisangirira agacupa nanje nibereye ku gafanta ntivyamworoheye ndabizi kubona umutipe afise akazi ico daire nari muri stage hanyuma akanywa Viva ahora binkoma rimwe na rimwe tinigute umuntu nk'urya umuhungu nk'urya anywa Viva bigenda gute ntiyabitahura kubera yewe nico gihe ari umukatolika hanyuma candarubukeye niho twagiye gukorera ku yindi tere nyene mu Kirundo hanyuma cambona occasion yo kumwaka nimero za telefone ntivyangoye kumwaka nimero za telefone ntivyangoye ndibaza nawe nyene ko aja kuvuga umunsi namutumira ahantu nkarinze kuvuga nkagiye nkamubaza nti turiko turavugana ibijanye n'urukundo hanyuma n'ibijanye no kubakana washaka byarangoye gato kubera sinarinzi ikintu akunda ico kintu sinari narakimubajije kubijanye n'ibyo akunda ku muntu ashaka ko bazokubakana kiretse ko yari yarambwiye yuko ivyo kubaka wene atarabikeneye
iyindi ngorane nagize nuko ari umuntu kiretse ko nari nakunze ko ari umulideri, umuntu afise vision. Iyindi ngorane nagira kwari ukuntu akorana n'abantu bakomakomeye, abantu bo mu nzego, ni umumenyesha amakuru mu radio, ariko ni umuntu bubaha, ngira ngo bashira ku rwego rwo hejuru mu radio. Ariko hanyuma mu kazi abantu benshi bo mu nzego z'igihugu bari bamuzi, wabona Buramatari ni abarongozi batandukanye baguma bariko baravugana, mugabo nanje cari ikibazo kininiye. Ariko novuga nti iyo hageze, iyo wahuye n'uwawe bijya byose uravyibagira, hanyuma ntumenye ingene wamushikiye. Nibaza ko ari naco catuma n'abandi bahungu benshi bamutinya. Nkuko ajeje kubivuga, twarahuye. Ntivyari vyoroshe ko dushobora guca dukundana, bivanye nkuko yagiye abivuga, bivanye nuko yari ameze, nuko je nari meze, nuko abantu bamfata. Sinumva ko nk'umuhungu akijijwe canke nk'umuhungu ushobora kubatekereje ko yari ameze dushobora gukundana. Ntivyari vyoroshe, ariko nibaza ko ari umwanya utaburagera. Umwanya umaze kugera, nta gitangaje kirimo, byose birashoboka, uza gusanga vyikoze. Muri iyo minsi tumaze kubonana, ntiyagiriye ko ambwira ivy'urukundo, kandi nanje sinabona aho vyoca. Ariko ku munsi ugira kabiri amaze kunsaba nimero, nazimuhaye nk'uko abandi bose nozibaha, umukorege, umuntu duhuriye kwitira ku bikorwa, ashobora kunsaba ikintu nanje hakimusaba, vyari bisanzwe. Mu nyuma twagiye turaganira, anyandikira akamesaje bisanzwe, nanje ndamusubiza. Nibaza ko ari uko vyagenze. Bamwe mu bo twagendana canke uko bafata ku kazi ntivyari vyoroshe, nkuko yabivuze, nta n'umwanya nari mfise jewe kugira ngo tuganire canke twicare hamwe kaniniya, bivanye n'aho nakora n'ivyo nakora. Ntitwari abakozi benshi canke ngo turonke umwanya wo kwicara mu bandi marigara, canke kuba hariho abantu twavugana umwanya munini. Hari igihe usanga ufise akazi kenshi ukakugora kugira ngo uganire n'umuntu. Ico gituma muri ico gihe bitari vyoroshe ko nimba yari afise ico ciyumviro ko yoca kimbwira. Nayo jeho ubwanje sinabona ko ico ciyumviro kigira, kuko hari igihe usanga umenga umuntu ari kuri level yawe, ariko uko bigenda kose birashoboka. Uza kwisanga nyene vyakunze, mutoyi agaca bugufi akaduga, mutoyi akaduga, mukuru nawe agaca bugufi, ngo aca mwisanga muri kurunganwe rumwe. Novuga nti yari umuhungu yari afise ibyo nkunda. Uko twagiye turaganira, yari umuhungu afise ibyo nkunda, kuko yari umuhungu dabura atekereje, ariko azi kuvuga. Akaba muri kamere yanje je narakunda umuhungu akora, nawe kandi yarakora. Ibyo byantumye tumaze kuvugana, kuganira kenshi, menya uko ameze. Mu nyuma tuza gushika aho tuza kwisanga twabaye umugabo n'umugore nk'uko mubibona. Ego. Nari navuze ku bijanye n'umunsi no kuvuga umunsi namutumira ahantu kugira ndamubwire ibijanye nuko numva ko ari we nahisemo. Naramushikanya aho hantu kuri look yanje, haba ku kazi haba hehe, je bambona ko ndi umwana. Ni bake gushika n'uno munsi bemera imyaka afise. Ico biva ko kubera ngira ngo ijambo ry'Imana tujya gose sinzi, ariko nawe nyene ntiyemera, yabona ko ndi umwana umenga ndakajene gato nyene. Ariko haragera umwanya aravuga ati kubyo maze kubona peut-être ku bamuhemukiye iki, ati sinemera, tije sindireti, siniteguye. Nkunda kumubwira nti ivyo byose nimwe mu yara yambwiye, ca ndasimbira ahantu
nari mfise passport yanje ndaza ndayimweretse araza ati ati iyi ni imyaka yiwawe kubera wene principe ziwe mu nyuma yambwiye ati principe ziwanje kirazira yuko nubakana n'umuntu ndusha imyaka ico ni cyambere cyane umuntu utunganya imyaka ico ni kintu hanyuma sinzi ingira nimwe yari yabimbariye ivyo byose nategerezwa kugira iki nategerezwa gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo nganye umutima wiwe hanyuma ndetse dushire agapoint kuri i ndibuka yararavye passport nk'iminota ishika irenga nk'itanu irenga nk'itanu ari yikweza ati ni imyaka ni yiwawe ntiyavyemeye no ku kazi aho nkorera mu bisanzwe ntibemera imyaka yiwanje mfise sindinda kuyivuga ariko ntibemera yuko ari imyaka yiwanje hanyuma mu nyuma kumbe niko kantu konyene kari gasigaye sinamenye ko ibindi byose yari yavyemeye ko hari hasigaye ikibazo c'imyaka bivanye n'ivyo yaciyemo muri kahise bigatuma atashaka kwemera umuntu akiri mutoya umunsi naramubwiye ntiwibaza je ko nkiri mu adolescence ntabwo nkiri mu adolescence ca ndaza na passport ndamwereka imyaka ni gwawe gwanje hanyuma ca ndamubwira ikintu ico kintu kubera ko jewe ndizera kuva ntanguye kwiga ijambo ry'Imana kuva mpinduye ubuzima bw'ibanje ndizera yuko ubuzima bw'umuntu canke ikintu cari cyo cyose kigaragara ngaha kw'inosi gifatiye kuri principe n'ibitagaragara biri muri univers bifatiye kuri principe zidahinduka principe kanaka zidahinduka ubu yarafise principe hanyuma nanje ndavuga nti okay ikuva no munsi rero ije kugira ndakwerekeye yuko jewe ndi pre mvuze nti ndi pre so kuvuga ko amafaranga yose yari akwiye so kuvuga yuko inzu yari iri equipe yose oya mvuze ko ndi pre kwari umutima no kuvuga hari hageze kubera yuko uri paradukurikirana wose amenye ko iyo hageze muri iyi domaine y'ubuzima iyo hageze umenye ko ntiweshapa urengana ni vyiza rero ubwa mbere kugira iki ivyiza kumenya shaka iki kuwo nshaka ko tuzogendana ni giki kiranga nimbura umuhungu ni giki nkeneye kubona kuri uwo mukobwa nimbura umukobwa ni giki nkeneye kubona kuri uwo mukobwa hanyuma ukacumenya yuko hageze ntukeneye amafaranga yose ntukeneye ibintu byose ntuzokwieda rero niwarindira kuronka amafaranga yose ntuzigera ukwiza bera ndibuka bwa mbere hariho umukuzi w'iwanje yigeze kumbaza n'umuntu nubaha akuze yisumbuye afise urugo afise abana yigeze kumbaza ati je mu bisanzwe banyita muri famille banyita papi ubu bamutazira frapa baraja kubabwira igituma bari mutazira benshi iyo bumvise frapa bumvumenga ni ikintu frappe ngabo sisho araja kubabarira abo nyene ngira ngo ingere ico bizita ati papi ati none wowe nibiki urindi igiki kubera wene yarazi imyaka yanje nibiki nije ndindiye kurondera amafaranga cyambwira ati man ntiharongora amafaranga harongora umugabo maze kuba umugabo barongora ntiharongora amafaranga bisigura yuko ntuzigera uronka amafaranga akwiye kugira ngo ukore ububake winjire mu rugo canke ukore ubugeni bwawe bishoboka hanyuma kuva uwo munsi ndamubona aremeye byarampangayikishije ni nako turetse ibihe byo gutegura urubanza urumva iyo hajemwe ibintu by'uburyo imyiteguro ni myinshi cyane ni myinshi si mike kandi si byo gukengera ariko nico gituma kenshi na kenshi ukeneye umuntu akuba hafi akubwira ati hakenewe iki kiretse ivyo bibazo nagize mu kumwemeza mu kumushira ku murongo niko dukunda kuvuga ibindi bibazo byabaye by'integuro z'urubanza ico gihe coce twari tuzi yuko tudasubira inyuma kubera yuko nari nashizeho principe yuko twebwe twaturiye ikiraro twajabukiye ko twajabutse ikiraro twagituriye ntidusubira inyuma ako kantu imisi yose yo hagize akantu kagomba kuduhangayikisha niyo ambonye umenga ndiko ndiyumvira gose kubera je ndiyumvira cyane araho nicara nkiyumvira araho mu buzima bwanje ndondera igihe cyo mu gacerere kugira ngo niyumvire ndabe
navuga gute nihweze mu kirere kimwe ibintu ingene bimeze harahaca mbaza ati uribuka ko twaturiye ikiraro ati iryo jambo niryo rufatiro nibaza ko ni naryo rufatiro ry'urugo rwacu twaraturiye ikiraro nta gusubira inyuma tugize umugambi twaturiye ikiraro nta gusubira inyuma impaka uwo mugambi ushize tumaze kwemeranya ko dukundana namaze kubyemera bya bindi byose uko namubona uko yambona twabivuyemwo twinjiye muri uwo mwanya aho kuvuga gutegura urugo gutegura imanza gutegura urugo ndibuka iri jambo avuze uwo munsi nyene niho yarimbwiye yambwiye ati uravyemeye ariko umenye ko uyu mwanya wibagire bariya bose bo mwaba mwaravuganye wibagire ibyo wowe waraciyemwo umenye ko turi ikiraro no kuvuga ko turajabutse ikiraro turagituriye bisigura ntidusubira inyuma mico gihe byaramfashije kuko mu buzima bwanjye iryo jambo ryaramfashije kuko niyo hageze igihe bikangora uretse ko ata bintu birebire byangoye kiretse byo gutegura urubanza hagera igihe nkumva nyene urabibona namwe ibintu by'urubanza biba bitoroshe niho naca nibuka ati ikiraro carabomotse bisigura sinjabuka aca nongera nkasubira ku murongo kandi byanzaniye umwizero nta bintu byinshi nari kumugoza kuko byari bigoye si namukunze kubw'amafaranga si namukunze kugira ngo duce muri bya bindi byiza turyoherwe nkuko yabivuze kubw'imyaka sinari umwana ku buryo ndyoherwa n'ibintu byo kwirukanga kuja ahantu heza gusohokera ahantu heza sivyo nari namukunze kugira ngo twubake niyo mpamvu navuga ko umwanya tutamaze umwanya turiko turategura turi muri fiançailles oya ahubwo twafashe umwanya tuvuga duti reka duce dutangura dukore kugira ngo duteze imbere urugo rwacu ibyo dufise n'ibyo nyene ibyo tudafise nabyo tuzokomeza tubirondera ariko tubironderera hamwe ibyo nibyo twagiye turavugana kandi nizera ko bizodufasha mu buzima bwacu bwose haba muri fiançailles byaradufashije no mu rugo nizera ko bizodufasha kuko fiançailles kenshi birapfirayo ibyo mupfuye muri fiançailles hari igihe biza kubatuma mubipfa no mu rugo kandi ibyo navyo bigatuma urugo rwanyu rugenda nabi canke kumbe nimba muri ko muronona muri fiançailles ugaca usanga no mu rugo hazogeraho mwonona canke ashaka no kuzana bwa buryo mwari mufise dufate nimba yagira guri intebe ngaha agashizana ubwo buryo gasha twisohokera tukaryoherwa twamama boîte n'ibindi uretse ko atana bikonda yarakijijwe mugabo ibyo none amahera ntibibura kandi nawe kuburyo yarankeneye ndizeye ko yatari kuvyanka ntiyari kuvyanka ariko siyo ntumbero yanje nifuza ko nimba ndavyemeye ikirago twagisatuye hageze ko twubaka ibyo bindi byose tuzoryoherwa turi mu rugo kandi gushika n'uyu mwanya mbona tacu bitwara gutegura urubanza cyane cyane rw'ubukwe kubw'iwanje kabisa wabaye umuroho kubera ego ku ruhande rumwe nari ndyohewe yuko wa muntu ngiye kumushikana urugo hanyuma dutangure kwiyumvirira hamwe dutangure kubaka urugo dutangure gukora ya migambi twaguma tuganirira mu gihe cyose cyo gukundana cya fiançailles naho cari bitoye ariko ku rundi ruhande rero hari cyane reka ntangurire mu bijyanye no gutegura urubanza sinzi ko ariko bose biragendera ariko na cyane iyo uburyo butari hafi bwose nk'uko bukeneye navuga ngo hari ikintu kimeze nka tension kiza muri wewe kwiyumvira nshiremyiki nkuremyiki icyo gihe coco abamaze gukora ubukwe barabizi yuko umukobwa we bariko arakubwira ati nkeneye decor imeze uku nkeneye impuzu zimeze uku bavyumva ukacuraba uravye n'uburyo bwiwawe hari aho uvuga uti
haraho wicara wowe ukavuga uti none ivyo bintu ndabikuremwo gute kumushika imbere direct uvuga uti reka ndabikure reka dutore iriya kanzu yuko uyu ushaka kubirashe urize yibwe ijya kanzu zombe ikindi kibazo kubera yuko wewe kimwe mu byo uri kurakora nuko ahimbagwa kuri uwo munsi abegwa hanyuma n'abanene yaba umuryango wiwawe yaba umuryango wiwe bose bakiyumva neza nagira ndakubwire yuko ku ruhande rw'iwanje umunezero nagiye uwo munezero wagarutse nuvuga urubanza ruheze ku mugoroba kubera kuva ku munsi wa kane wa gatanu ico gihe ibikorwa byari byinshi cyane ku buryo washaka muri komite bariko baradufasha n'ivyo mugabo amapere ya telefone agaruka kuri wewe iki bigaruka kuri wewe yaba na komite irakubaza nabo watumye muri komite barakubaza bati bimeze gute ugasanga uriko wishura ibintu byinshi no gushika ku munsi wa gatandatu amatelefone twebwe yarakiri menshi cyane ku buryo abari uruhande yacu batuzimishije amatelefone ku ngufu no kuvuga harageze igihe ku munsi wa gatanu mw'ijoro ndamubaza nti none oya hari ku munsi wa kane mw'ijoro none namubajije nti none uru rubanza uba ruzohimbara abazoba baje kurorera canke ruzohimbara twebwe kubera yuko twari turushe gusi kuvuga harimo ibyo turiko turagabanya kugira ngo uburyo dufise bukwirane n'urugabo bushobore gukora urubanza ariko uko biri kose turashimira Imana byagenze neza mugabo umunezero wagiye kugaruka urubanza rugiye kurangira ku mugoroba kubera yuko niho ubona yuko ibintu biriko byagenze neza urabona nimba ari amadeni usigaranye urayabona nimba ari ibyarenze kurabibona ugaheza ugashimira Imana kuri ivyo umuruho nje kubyiwanje umuruho warabaye umugabo ntiwabaye uw'ikirenga ugashimira Imana uko twategerezwa gutegura urubanza kumbura ntivyari vyoroshe uko imanza zikorwa mwese murabizi ntivyari vyoroshe ariko kandi birakorwa uko biri kose nanifise abagenzi baza barambwira ati harya urubanza umaze gutora itariki ibindi vyose birakunda ivyo biragutuma ugira umwizero ku byo buri kurakora vyose rero nkuko yabivuze ntivyari vyoroshe twaravugana n'ibyo tukavuga duti hariho ibyo tubona tutariko turaronka kumbure hariho abantu benshi baba bakeneye ububati bwiza intebe nziza n'ibindi byinshi ariko kubera ko uba ukeneye urubanza rubanze ruvemwo ibindi muzoze murabigura buke buke habyo mu nzu canke mu nzu nziza urumva byose biba muraheza mukabivugana hama byose mukazobishikako ibyo mushaka mukazobishikako inyuma y'urubanza nkuko twari twabivuganye ava yuko dutegura izo manza rero nivyo vyatumye n'urubanza novuga ko rutatugoye cyane ico gituma mvuga nti ko iyo uri kurategure ikintu kirazira ko yumvirira ku bandi hariho abantu ushaka kwiyumvirirako ugaca usanga abo bantu bari wizeye ntibikunda kubwo twariko turategura turi babiri ibidakunze nkamubwira nti ibi ntibikunda nawe ibidakunze akambwira ati ibi ntibikunda byaratworoheye kumbure kugira ngo bishoboke ko urubanza rwacu ushobora kurukora nibwo ari urw'akarorero kumbure nkuko hariho abantu bavuga bati nzokora urubanza rw'igitangaza ariko kubera ko twebwe twari dufise intumbero yacu naho urubanza rwacu ruzogera ntivyatugoye byabaye byiza cyane ariko ntivyabaye nabibi ku byo twebwe twari dukeneye byabaye byiza umunezero rero navuga ko nari ndawufise ku munsi wa mariage ariko nkuko yagiye abivuga amatelefone abantu benshi barakubaza ibi wabirose kumbure kubera ko baba barabonye izindi manza bagashaka bagiye abantu muri kumwe bariko baragufasha bagakenera uko urubanza rumera hagwa rundi rwo kwa Ntozeye nawe ufise ingene wateguye urafise kuba warateguye ukavuga uti ibyi wanje ntibizorenga ngaha afise uburyo ubu nzokora urubanza ruhuriranye nabona buryo bwanje rero ujya wundi ariko arakubaza nkeneye wewe ukeneye bijya natwe ibyo twavuganye ni ibi byo dukeneye ni ibi rero uraheza ugaca ubihoza
uca ubihoza hama ugakora ibihuriranye n'uburyo bwawe, ibihuriranye n'ishaka ryawe, hama urubanza rugaheza rukagenda neza. Nibyo kuri uwo munsi dote mariage sinavuga ko twari turyohewe, kuko hariho abantu benshi usanga ariko barakubaza ibintu twabirose bijya ntitwabirose, kumbe nawe bigutuma umutima utamera neza muri uwo mwanya. Ariko mu nyuma hageze ku mugoroba byari bimeze neza, nta ngorane n'imwe, twaraheze turagarukana umunezero nk'uko byari bisanzwe. hanura abasanzwe bariko barategura imanza canke abataranazitegura bibaza bati none je sinzonabishobora, sinzogira iki. Impanuro ya mbere no kubanza kumenya ico ushaka, kumenya ico ushaka ukakidondora, ukakidekriva urudome ku rundi, hanyuma ugaheza ukagira iki, ukavyandika ahantu, ukabimenya, ukabisengera, niho biheza bikakorohera kugira iki, guhitamo. Kubera yuko nagira ndakubwire umugore si kado, si don, singabire uhabwa, umugore niwo uhitamo. Rero iyo uhisemwo umuntu adahuje, nukuvuga adahuje iyerekwa canke vision, adahuje novuga gute, ataje aje kukunganira canke kunganira ingeso ziwawe canke inyifato ziwawe canke imigambi yawe, ubuhomvye. Kubera iki? Ndibuka kuri eglise niho bariko baraduha certificat, bavuga bati ngaha kwishure baraduha, batanga urukaratasi rw'umutsindo umunyeshure ahejeje amashure. Ati ariko ngaha mariage ni ishure winjirana diplome, no kuvuga yuko ntuyisohoka, ntucimba, kubazi gucimba ivyo ari byo, ntutoroka ngo sibe, wamamwo. Ni aho ukomeza kwiga. Rero mu gukomeza kwiga, ikindi bica bizana nuko utegerezwa kuba flexible mu migenderanire. Kuva mutanguye kugendana, hari ivyo uwo mugendana heba, hari ivyo uheba, hari ivyo mushira hamwe, hanyuma bigaheza bikabunganira ivyo n'ibindi. Hanyuma ikindi naco, nka twebwe turi abakristo, cyane mbwira abakristo abakiye agakiza, navuga nti utegerezwa gusengera relation yawe. Kubera iki? Kubera yuko iyo winjiye muri mariage si vyiza yuko iba mariage aho uca utangura intercession canke amasengesho yo kwinginga ngo Mana mfashe umugore ahinduke. Ni ikibanza aho utegerezwa gutangura ahubwo kuryoherererwa inyo yawe, kubera ari musanzwe ni inyo ibishigikiwe n'Imana. Ni ikibanza udategerezwa gutangura kwinginga ngo Imana ihindure uwo muri kumwe, ahubwo ikibanza utegerezwa gutangura kuryoherererwa ubuzima bwo muri kumwe. No kuvuga iki? Usenge hakiri kare, ntuzoje gusenga mwaramaze kwinjira. Hanyuma ikindi naco nuko mogira iki, ikindi naco nuko utegerezwa kuba, nakubwiye ni utegerezwa kuba uri flexible. Naho to uri flexible ubunyene utegerezwa kuvyiga. No kuvuga iki? Kwiga kumenya yuko utakiri wewe wenyene wiwawe, ahubwo wegukira ujya mugendana. Ico utegerezwa kukimenya. Nyuma uri umuhungu naho utegerezwa kugira iki, responsabilité. Hariho ikindi kintu ntari navuze mu ntango, ikintu kimwe mu byatumye anankunda byoroshe bitansizaje rwose, yari responsabilité. Nari mbaye aho nipangiye, sinari mbaye ku bavyeyi. Hanyuma nawe nyene yaramaze kubona ubuzima bwo gupanga, kubera avuka Igitega akaba agakorera mu Kirundo. No kuvuga ko yarapanze, no kuvuga ntiyari kubapanze hanyuma ngo aje kubakana n'umuntu ari muri famille. Ico kintu naco utegerezwa kwiga, ico bita responsabilité. No kuvuga navuze nti ndiko mvugana n'abantu bakijijwe, ndiko mvugana n'abakristo. Ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo ari umutwe w'urugo. Umugabo rero nk'umutwe w'urugo utegerezwa kuba uri responsable. Nimba utari ushoboye kwigaburira, utari ushoboye kwigurira agahuzu kukwambara, ntuzoshobora kuvyigira mu rugo. Ni bimwe navuga nti ntuzokwende kwigira gusenga mu rugo, uzosenge imbere yuko
kwinjira mu rugo, hanyuma usenge kugira ngo n'Imana ikuzanire umufasha agira iki agushigikira mu masengesho. Ico no hereza ko mu mwaka kanya nuko mu mpanuro ndabaha nuko utegerezwa mu guhitamwo kwawe utegerezwa kurondera umufasha w'umuhungu, urondera umufasha aciye bugufi. Utarondera umufasha gucira bugufi no kuvuga yuko ntibizokorohera mu bikorwa byawe, kubera yuko uri umutwe utegerezwa kugira vision nawe agaherekeza iyo vision ufise. Uzosanga peut-être umwe ariko aje hariya uwundi aje hariya, canke inzu yanyu muyigize hotel aho muja guhurira ku mugoroba gusa, ariko ata kintu na kimwe, ata organisation, ata mugambi numwe muhuriye ko, atari urugo, ahubwo ari hotel mupanze ahantu hamwe ho guhurira nyine ku mugoroba. Notangaje cyane ku bigeme, numva impanuro notanga nozerekeza ku bigeme. Akenshi abigeme birabagora kuko kumbure n'abakobwa bake bashobora kwiyumvira umuhungu bazobana nawe, basanga nzorindira uwuza. Ivyo rero biratuma kumbure udashobora gushika kwisezerano ryawe. Ivyo navyo bimaze kubuko ucusanga murubakanye umunsi, umwaka umwe, imyaka ibiri biciye bitagenda neza kumbure, kubera iki ntiwigeze wiha intumbero y'urugo rwawe canke umuhungu ushaka ninde azoba ameze gute. Nkuko twagiye turayivuga, je nari mfise principe, nari nzi umuhungu ushaka n'uyu. Ivyo bikamfasha kugira ngo kumbure amaze kuza tumaze kuvugana naramenye wa wundi nari narasenge, wa wundi nari nifuza n'uyu, nawe kumbure amaze kumbona yabonye wa wundi nari nkeneye n'uyu. Ivyo rero biraheze bikagufasha cyane cyane haba muri fiançailles haba mu rugo, kuko nkuko naye bivuze imbere, ini ntango hajya mu ntango ni intango ya byose. Muri fiançailles ni intango ya byose izobandanya no mu rugo rwanyu, uko muzobandanya, uko muzamwubatse, uko urugo rwanyu zarumeze. Ego nkuko yavuze, nka je ubwanje sinipfuza umuhungu aba kwa mama wiwe, umuhungu aba muri famille usavye indaro. Je ubwanje ndazi ingene nshobora kugura isabuni, ndezi nimba umunyu waheze ingene nshobora kuja kugura. Hama cingenda ku muhungu nawe abuze isabuni aja gusaba mama wiwe, urumva biba bigoye. Menya uri n'urugero rwawe. Ivyo biraheza kugufasha kumbure kugira ushike aho ushaka gushika, ko nishobora kuba uvuka kumbure amahirwe y'umwe si yo wundi. Ushobora kuba ushobora no kuryama bigorana, ugaca ukenera kuzojikirira. Ivyo biragoye kugira ngo mushoboye kuzokubakana. Kumbure hari habo ayo mahirwe ajako, ariko ku bwanje ntawe nari nkeneye. Nico gituma n'umuhungu twatigeze kubakana banza kumubaza. Uyu yarabizi, twarabivuganye ko kenshi nkamubaza kugira ngo iya ntumbero yanje kumwe niha niko bimeze. Umaze kubona ariko bimeze, ivyo biraheza bikagufasha mu rugo rwawe. Hari haba uwo mutanganya, baravuga ngo awo mutangana ntimwota hamwe, sinzi ko ariko bavuga. Biba bigoye kugira ngo uri umutaxivero uze gushaka umwana wa ntuzeye hariya anye, wa wundi uzoresha bakakwirukako. Menya aho uri ukungana n'uwo muri kumwe kugira ngo muzoheze mwubakane. Cece nayo ngaca mvuga ku bakobwa benshi bavuga bati ndashaka umuhungu ujya anye, umuhungu afise imodoka. Kushaka umuhungu afise imodoka ufise zingahe? Nimba udafise imodoka ukeneye gute umuhungu afise imodoka? Ibyo umaze kuvyumvira uraheze nawe ukintumbera. Mbega ujya umuntu afise imodoka nimwabana muzamubanye gute? Ntimuzobana nk'umuyaya. Sinzi abo babanye nabo ngere babimeze, ariko ku bwanje sinumva ko ari byiza. Ibyiza bihari nuko ubufata intumbero y'urugo rwawe, hama ukavuga uti ndagiye fashe ko tumaze kuvugana n'uyu muhungu, tukaba tugiye kuzokubakana, kandi twe twamaze gusitura cakiraro nkuko twebwe twagisituye. Reka dufate iyi ntumbero, sinzosubira inyuma. No kuvuga ko bari abahungu bose twatugendana, birashoboka sanga afise abahungu benshi mugendana abahebi.
rikana nabo bariya bose bagusamaza haba ari ibintu byinshi bigusamaza kumbure hariho abagenzi b'abakobwa muba mugendana kumbure batari muri vision yawe rikana nabo hama utangura ufata intumbero kuko ahajya umaze kuja muri fiançailles hariho ibintu byinshi utegereza guheba utegereza kubiheba kuko utabihevye urugo rwawe rurapfa canke na ya fiançailles hariho abantu benshi usanga hageze ko hasigaye indwi imwe amezi abiri ibyabo ugasanga byapfuye ivyo rero navyo usanga atari byiza canke ngo ntibikubonekesha neza kubera iki hari ibyo utahevye hageze ko wubaka ibijya byose bigusubiza inyuma zijya ngeso zitani nziza kumbere aho rugenderamwo kumbure nkuko twabivuze uyarakijije nari umukatolika hariho amadini ubusengeramwo menya muravugana d'abord nimba uyadashoboye kwemera kuja muri katolika je nkaba nanje nkaba numva nogenda wiwe ntaco bitwaye canke nawe kaba yumva yoza nawe ntaco bitwaye nuko mama mwavuganye maraheza rero mugaca amuvyumvikana ukagenda ugiye apana handi ugenda uyu munsi ejo ugacuvuga ati ndabivuyemo ivyo navyo ntibiboneka neza bisaba ugiye ujana umutwe wose umutumba wose n'amaguru ntasigara inyuma ukagenda ubijanye vyose ivyo biraheza bikazobafasha mu rugo rwanyu impano rero notanga na cane ku bigeme ku bakenyezi kubisanzwe kubaka novuga ko ari kwihangana hariho ibyo utegerezwa guheba by'ukuri kandi ugaheba burundu hariho no kwicisha bugufi nkuko umutware wanje yabivuze hariho kwicisha bugufi cyane ku mukenyezi uko biri kose kubaha ku mukenyezi biraheze bikagufasha ingene ushobora kubaka urugo rwawe maze no gushika mu rugo ntiba vyarahereye hariya muri fiançailles hariho ibindi bibandanya mu rugo hariho ibindi byinshi kumbure hariho ibyo usanga warakunda kera atari byo mugabo wakunda hariho nabo usanga ariko barapfije gufungura navyo ugaca usanga navyo nyene ntibiko biragenda neza ca bugufi hama uheze umenye ko utagiye gufyina ahubwo wagiye kubaka utagiye kubomora nibyo navuga. ndagukunda cyane ndagukunda cyane kuvuga uri inyenyeri ikayanganira inzu yanje ndagukunda cyane nanje umwami wanje ibihe byose I love you. Yes, too. ndagukunda sweetie umutima wanje wose nanje uwo mugabo nifuza. Wow, really? Yes. Nawe ni umugore nifuza. ndagukunda ndagusomera ubuzima bwanjye bwose isezerano n'ibyarindi. Yes, yuko hagati ya twe babiri sibyo? Yego.